Yes, welcome. Mwege mwese mumaze kugira subscribe kuri channel yacu ni African TV. Ndabashimira cyane gose. Yes, turi Eden Garden Resort ahagiye kubera guhezagirirwa ubugeni bwa Prophet Modeste hamwe n'umukobwa umugwiza tunga Sion aliwe Benize. Yes, biza kubera hano onye ibirori vyiza aho biza kuba bisa neza, ubona ko ari hano hasa neza, ni ku kiyaga. Hari hakurya hari kiyaga hameze neza cyane gose. Aha naho hari piscine. Wow, gumana natwe bwihama rero dukurikirane kuva ku ntango bari yamubona hari anya nabaza kubaririmbira mu bugeni bwabo. Hama kandi muze kugumana natwe bwe tuza kwereka byinshi bigiye bitandukanye. Merci, tubarindire binjire. Bashize rero ndasaba mbere ko binjira twinjize umumwe akasabe pare yinjira n'ahandi tumuhamashi yinjira worship abandi binjira umuhamashi pare n'ahandi nizo nkiza mukomera amashi ashigikiye umugeni no munsi reka dusabe pare nawe le prophète des prophètes. Reka dusabe uje kuronka umugeni hano yinjire le prophète de Modeste. Dukoma amashi cyane. Fotografe.
of the goodness of God. Reka dusabe abafini n'abagazondoneri binjire muri buno bugeni tubakomera amashyi binjira. Ndagukurikiramo. Bagera imbere.
all my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Imbere yuko tubandanye dutanzira indirimbo gucagitse ibiri kuri umwanya, reka tubanze dusenge twakire muri kino kibanza umeza Imana umwese twicishije bugufi dusenge. Seigneur Dieu de gloire, Mana nzima, Mana ushobora byose, turaje hano muri kino kibanza tukwizeye yuko wamaze kuhashika, yuko uhazi aha tugira dukorere mariage ya Prophète Modeste na Belize. Kuko Imana yaremye umugeni, kuko Imana yashize hamwe umugore n'umugabo, turaje tukwereka ibintu byose bibera ngaha. Mana, amajambo aza kuvugwa ngaha, indirimbo tugira tuguhe, Mana ngo uze uhezegere runo rubanza, uhezegire iyi culte tugira dukore tuyiguhera wewe. Mana udufashe majambo aza kuvuga, ufashe abageni majambo baza kuvuga, ikintu cyose kiza kubera ngaha kigwicubahiro. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Turashobora kwicara cyangwa mugahagarara, reka dusabe. Zayivuga ineza yawe mwami, aho nzaba ndi hose, mu mahanga no mu batakuzi, mu mahanga. Imana yacu ari Imana y'akandi karyo. Hari umuntu wizera iryo jambo. Iyo habaye full stop, ukicara ugakwazinga ukavuga uti izina basi ni Imana y'akandi. No. Nibaza ko Belize arabizi. Oya nyuma wapi kweli harimo akajarusigage. Yeah, uri Imana y'akandi karyo. Ukishimbo chikigandaro washize umunezero, abahora bariko bararira, bariko baratwenga, bazanye indirimbo zishimye, baterani mugishingo cyo kwiyegura, washize indirimbo nshya, mugishingo cy'ikigandaro, washize umunezero, abahora bariko bararira.
Iyo mana abo bantu batazibagirwa hari icyo yakoze umutima wacu utazibagirwa hari icyo yakoze nako wamenda kwatakuza ako twese turakunda hari icyo yakoreye umutima wacu utazibagirwa hari icyo yambone hari icyo amazibasi nimudafite cyarusi n'ubuce niko ndacitara vrema hari icyo yakoreye umutima wacu utazibagirwa sinzibagirwa umutima sinzibagirwa wagize neza amashyi menshi cyane Noel n'umugwi ariko baradufasha gutaza Imana. Programme ni ndende mugabo turaza kuyicagagura kugira Modeste Prophète Leondole abantu no munsi gusa neza vuba ngenda maje sakande papiro kiyo aya mafoto bayafata rimwe gusa ntibasubiye akakanoja ko makagumba mu gucanye ucukumuga kuramo mu ifoto ya amen haleluya reka mfate umwanya w'ijambo n'iminota 10 gusa hanyuma abaca basezerana baje gusezerana turaza kubagirisha icyo bita Salt Covenant hanyuma duhejeje ico turaza gutangana impeta bejeje impeta cyo twatura amabaje kwatura tweje kwatura ko turasengera kubanza tubejeje amena uwo mubwira icushuza ngiki Imana ashyize mu mutima dufata n'urugendo Imana beza icakabiri nyarutse icakabiri umwe wese Benize Prophète mugitangura uza gushira ama responsibility umwe avuga ati jewe nzokwiyokipa ibi jewe ibi nije nzobijezo jewe ndibi indi mugitangura ukamuha ivyo ateza gukora Benize akavuga ati bindabishoboye ama responsibility mukayetablisa mugitangura nimugongane mugeze imbere jewe twaragonganye na madame haleluya Jeno umuntu ntanga amafaranga abana ifaranga cyose ufise mu mufuko ni hop hama nayaroye ndayatanga nayarasuka ngasanga yatanga hagiye mu mukozi kw'Imana aho uzosanga yose yatwara kuri eglise
je mfata ya responsabilité ndashira kuri madame nabwira ni wewe ahantu wakuriye barabigishije kujera amahera neza twe fata ubije kandi abikora neza cyane nta biratagura atambariye mugabo mutegeza kuvyumvikana ninde mbega azohana abana ninde azorera abana naka ntazokwinjira mu rugo rwanyu mutamwemereye. Icya gatatu ndiko ndanyarutse ibindi zobivugana communication bagira mvuge ni belle famille modeste yagira ikintu akimwe uzoti zo kubaha yubahe nagi murazo gucanisha mu n'umunsi n'uwo na belle zagarire kugabo kuko satani nico zo kwitoza Benize yagira ikintu na kimwe kizo gucanisha wewe na belle famille byabaye byinshi mu gisagara byabaye byinshi yagi murazo bahenda belle famille niyo famille Modeste renda kuginge nabigitse nararahiye n'umunsi n'umwe yuko belle famille yanje izakugora fo urugo rwanje imandiro turazakira cyose turabyakira cyose turabishira hamwe tukicara na madame tukaraba ikibereye twebwe decision uzofata uzoyifate ivuye mu mutima wawe bagiye hamwe ibintu byo bibereye belle famille ni nguvu mugabo byifashe namwe ashobora kuba biri namwe ntage murazobinjiriramo muri babiri wa gatatu ni Yesu imana muzaki ushaka kubafasha abafashe bivuye ku mutima mugabo utagiye gufuka umugabo tambuka icyakane nyarutse nako vuga ngo communication haleluya communication beriza hari gizoba non verbal ataka kimwe karavuga mubahinga bavuze ngo muri communication tuyiravye ngo bitanu kwijana ngo nivyo ari karavuga mwango 37 kwijana muri vyo atari karavuga non verbal mwango 50 kwijana haleluya ngo nivyo ari karakora attitude ye arashobora guhaguruka akagenda mu gikoni mwako muravuga bari mwicaye mu zindi mugagahaguruka akagenda ugashimenya yuko ashavuye kandi abivuye iyo non verbal uzotegeza kumwiga wige ngena meze niba ari umuntu Imana yahinguye neza igafata umwanya ngo turabisha mu haraba umugore yarafashe umwanya yamushize mu bintu byinshi umugore ashobora kuba ikarateka ariko araba umwana ari no kuri telefone twebagabo dufite telefone nta kindi twumva ni uri kuri telefone turirineye abagore barisikirere umutwe rero hari igihe azovuga kimwe yavuze ikindi hari igihe azovuga akora kimwe arinde gukora ikindi iyo communication uzoyita irakomeye rwose mu rugo Imana iradufasha twebwe abaprofeti rero umuprofeti twebwe abaprofeti hari ibyo tutumva hari ibyo twumva mu mpemu haleluya ibyo zo bishire mu kanwa rero bimubarira ati hari ibyo Imana yanyeretse merahezi aya cyo kintu kiragoye merahezi niba ari ikintu Imana igutekereye na mariage uno muzi yego harimo umugisha mugariho na conflict uzocanamo eba sino kubesha nta numwe ngayubase kugira ngo je na madame turagongana oya biba uzogongana Benize o prophet hari tazokumva prophet baziko ari muri rivyo y'Imana ni psalmiste ari ibintu ari sensible byo kugongana n'ibizobura mugana babesheje ikintu kimwe nimuze mugaruka iwanje rero ndabarongoje no muzi nimuze mugaruka iwanje murondera divorce je diwanje divorce niba
dukomere amashi nta divorce ibaho mu Mana niba aha mugiye mu baki kaza kubabaza niba muvyemeje ivyo mwemeye ni gushika urupfu rubatandukanye urize uvuga ati je byananiye uzoze nyine umurongo mu Bibiliya binyereke amatusanga ngure tura ubwo bico tuzi nuko Imana idakunda abantu bawo irakunda abantu irakunda abo bantu iranga ico kwawukana mu Mana n'ikibaho nacishaka naco yifuza no munsi rero tugira tubashire hamwe dusabe Imana ihezagire ubugeni bwabo mugabo umunsi uzoshavu uzomusaba kuririmba nabashavuye uzomusaba kuvugira mu ndimi mugerageze muhurire ku kintu gituma mudashavu ishavu rihe gushavura ni ibintu bisanzwe ni ikintu Imana yaduhaye ni emotion Imana yaduhaye mugabo Imana yango tugira icyo bita excès de colère kurenza ukamara iminsi utari kuraharira ukamara iminsi umutima utuntuye bigaca no mu bana bigashika no mu bana wige gushavura akanisasa kandi abizi ko batanga biko blende iyo bashavura ushobora wige guharira akijya nyene badaharira kijya badaharira kijya abantu baca bivamo uzogiharira wige guharira pardonner tout accepter tout surpasser tout l'amour dépasse tout wige kugenda kurondera urwo rukundo guharira byose tudakomera amashi rero sabe Denise Prophète muze hano uje murabana dutangure amafe n'abademoiselle muze mufashe kandi urabona ko ari imodoka ikamyo Prophète, murakoze duhamashi Imana yacu jewe ndi Pasteur Thierry Ninganza umwungere mw'ishengero Carpos nanje nagira ibiri bakwe bikuza kwifatikanya n'abagira ubugeni kwifatikanya n'umuryango hari ico Pasteur yigeze gushiramo Pasteur Jean Claude ari yacishijemo ati turi kumwe n'ico Pasteur yacishijemo ati ngo mbega babiri batasezeranye nico gituma rero bagomba yuko mwiyemeza imbere y'ishengero ry'Imana n'ishengero bijanye na buno bugeni ndababaze ushaka ko muba muguwe neza ube aleza ushaka ko tugira amavero ushaka ko tugira amave mu gifaransa arambwira ushaka mu kirundi aleza umucongereza ko abandi nabo ntibokumvaga ushaka mu gifaransa arambwira
bose tugira mu Kirundi. Duhera rero ku gice kijanye na engagement kugira mugira mwiyangajemo. Bene data Prophète Modeste, bene data Denise, twagomba mwiyemeza imbere y'Imana n'ishengero ryayo ingingo yanyu yo gushinga urugo no kubana akaramata nk'umugabo n'umugore ubuzima bwanyu bwose. Ndahera kuri Prophète Modeste, ndamusaba ko ibyo ngira mvuge niyaba avyemeye atagahato karimo, ambwira gusa ati yego ndavyemeye. Mwene data Prophète Modeste Kayihura, uremeye imbere y'Imana n'ishengero ryayo ko ugiye kubakana na mwene data Benize niko biri ari hano akaba umugore wawe? Yego ndavyemeye. Mwene data Benize, uremeye imbere y'Imana n'ishengero ryayo ugiye kubakana na mwene data Modeste ari hano akaba umugabo wawe? Yego ndabyemeye. Binjiye mu gice cya kabiri, promesse, ibyo umwe yemereye uwundi. Ibi rero mubivuga murabana mu maso kandi mufatanya amaboko. Aya marori ni meza, ya turasubira tuyashireko hanyuma. Fatane amaboko, murabane mu maso. Prophète Modeste, urasubiramo ayo majambo ngira mvuge. Benize, ndemeye kugukunda, kukubaha no kukurinda, kubana nawe mukuri, kukumako mu bihe vyiza na bibi, ndakwemereye gukora ibishoboka byose, kugira ngo abana bacu bige kumenya Yesu Kristo. kugira abana bacu bige kumenya Kristo Yesu. Bisubiremo, ndakwemereye gukora ibishoboka byose, kugira ngo abana bacu bige kumenya Yesu Kristo, kutaguhemukira gushika urupfu rudutandukanije, Imana niyo cabona nizobagirira ubuntu bwo gushitsa amasezerano meranije. Amashi. Ubu naho ngira mvugane na mwene data Benize, nawe nyene usubiremo n'amajambo. Urasubiramo urabonye ko twatanguye kwerekwa. Usubiremo uti Prophète Modeste, ndemeye kugukunda, kukubaha no kukubera umufasha, kubana nawe mukuri,
kubana nawe ni ukuri kukuma ko gukuma ko mu bihe byiza mu bihe byiza na bibi na bibi ndakwemereye ndakwemereye gukora ibishoboka byose gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bacu kugira ngo abana bacu bige kumenya Yesu Kristo bige kumenya Yesu Kristo kutaguhemukira kutaguhemukira gushika urupfu rudutandukanyije gushika urupfu rudutandukanyije Imana niyo cabona iyo izobagirira ubuntu bwo gushitsa amasezerano mwemeranije amashi Ça ta vase qui, ouais. Ok, dans ce vase, il y a du sel. muri ubu buntu mubona harimo umunyu C'est vraiment du sel de table. n'umunyu wo ku meza dufungura C'est une alliance, on appelle ça l'alliance de sel. yana amasezerano bahuza umunyu Et l'alliance de sel était faite à l'époque aussi par les Juifs. igihe c'abayahudi kera hariho amasezerano abantu bakora bakoresheje umunyu Et cela symbolisait une union sans fin. byerekana gufatana bidahera kudahera Et aujourd'hui est le début de cette union. ubu rero tugira tubone ubwo bumwe bagira batangure Alors le sel, c'est aussi, dans la Bible, l'Éternel nous dit, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre. imana iratubwira yuko twebwe nk'abakirisu turi umunyu w'isi Prophète Modeste, vous êtes le sel de la terre. profete modeste uri umunyu w'isi Bénise, vous êtes le sel de la terre. benize uri umunyu w'isi Et chacun apporte son sel. umwe wese yazanye akunyu kiwe Chacun apporte ses valeurs. umwe wese azanye imibereho yiwe Chacun apporte les talents que l'Éternel a umwe wese donnés. azanye ivyo imana yamushizemo Et nous allons vous demander de mélanger dans ce grand verre. reka tubasabe bashire hamwe uwo munyu Et ce symbole, c'est en train de dire que Bénise, je m'unis ibi à toi. vyerekana yuko benize ngiye hamwe nawe Et prophète Modeste, tu dis, je m'unis à toi. profeta nawe nyene avuze ati ndabishize hamwe ubuzima bwanje Comme vous voyez, le sel est mélangé. nk'uko mubona umunyu bawushize hamwe C'est le début d'une nouvelle vie. n'ubugeni n'ubundi buzima bushasha butanguye Le jour où ça va chauffer, parce que ça va arriver, umunsi bizoshuha kandi bizoshuha Pasteur Jean-Claude va te dire, Bénise, viens chercher ton sel. kugira mubivemo wowe uzotegereza kwanza kurondera umunyu wawe Prophète, pasteur va te dire, viens chercher ton sel. nawe profeti naho werekwa uzonyereka umunyu wawe ngaho Nous allons vous donner ça pour que vous rentrez à la maison avec. tugira dushire hamwe umunyu tubahe nk'icibutso Et n'oubliez pas, ntimwibagire si vous n'êtes pas capable de chacun sortir son sel, udashobora kubona agatete k'umunyu kawe c'est jusqu'à la mort ou au retour de ni Jésus-Christ. gushika yesu agarutse canke ku rupfu Soyez bénis. imana ibaheze ubu nawe ndashaka pare na marene banzana izo mpeta tugire échange des anneaux kuvuga ko bagira bambikane impeta pare hino marene hirya pare aheretse impeta Prophète Modeste ama marene nawe aheretse iyo mpeta mana zima turaje tukwerekeza impeta zihezagire zimanure ibintu byose mana coba kirimo kitakubereye mana n'urumenyetso rw'urukundo ibikintu kizwama uko zahabu zidacuya urubonero kugira uko ibintu kugira bibabere neza reka mana bizobabera umugisha uyu muzingi usemboriza kudahera reka mana nk'uko udahera urugo rwabo ntiruze uruhere mu izina rya Yesu Kristo amen
ndashaka Prophet Modeste abanze ashire hejuru iyo mpeta tuyibone, usubiremo amajambo agiye kuvuga, Benize nawe zishire hafi Modeste ntaragera sindaguruje. Usubiremo amajambo ngiye kuvuga uti Benize ino mpeta ikubera ikimenyetso, iyi mpeta ikubera ikimenyetso c'amasezerano ntabanduka yacu y'ubwizigirwa y'umutima utanduye n'urukundo rw'akaramata rw'abubakanye yongere imbere ikidodo c'ivyo niyemeje imbere y'Imana n'ishengero ryayo. Rero ashobora kumwambika iyo mpeta, gushira mu ngiro ivyo hejeje kwiyemeza. nashaka nakubwira ko uyu munsi ubaye urukundo rwanje. Ndabizi ko rumufasha nk'uko biri bisaba. Ndabizi kandi ko uri umugore kubera ko hari byinshi kugorora, ariko nagira ndakubwire ko hambavu y'ibyo urabizi ko ndagukunda kandi sinkekeranya, kuko nta decision ufata nk'uko ubizi ntayitekereje ntayiyumviye cyane. Rero hambavu yo kwiyumvira n'Imana hari ibyo yambwiye, nibyo umutima urantegeka, ariko kandi na bwa bushobozi bwampemuye nabwo nyine bwasunikiye kubikora. Sinovuga ngo nagukunze kubera ko Imana yambwiye, urabizi, ariko hambavu y'icyo Imana yari yaravuze imyaka myinshi, ishika mu myaka 10, nanje nasanze ari wewe, kandi ndagukunda kandi nzokomeza kugukunda. Imana yamuje kugumisha. Mwene data Benize nawe asubiremo amajambo agiye kuvuga, hanyuma tubigenze uko nyine byari byagenda. Prophet Modeste, ino mpeta ikubera ikimenyetso c'amasezerano ntabanduka yacu y'ubwizigirwa y'umutima utanduye n'urukundo rw'akaramata rw'abubakanye yongera imbere ikidodo c'ivyo niyemeje imbere y'Imana n'ishengero ryayo.
Modeste, time to give Prophet Modeste. Sinzi icyo navuga ariko navuga ati merci cyane ku rukundo wanyeretse ni ubumengo tuzinanye imyaka myinshi cyane urankunda by'ukuri munena urankunda muri leta yanjye iri Kiyev kandi urankunda muri leta yanjye imeze neza cyane senga Imana iguhezagire iguteze imbere igushikane ku isezerano ryayo igushikane kure yaho wibaza kandi izoduhezagire n'umuryango wacu mu izina rya Yesu Kristo. Amashi menshi baje, amashi menshi. Ndahetse. Bereke twese. Mbere ndabahezagire. Imana niyo cabona. Nizobagirira ubuntu bwo gushitsa amasezerano yemeranije. Amen. 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 Urashobora kubakuza ubwatsi. Haleluya. Ibirori biratanguye. Haleluya. Muti amen. Amen. Wewe wari wibaza ko Modeste ari gwa biraheza. Nawe ariko uza muri mariage nawe wibaza yuko ari byo yovamo ngahaye mafi aha biraheza no munsi. Kandi Imana ishize hamwe. Biragira umuntu numwe agitandukanye. Ubu rero, haleluya. Yivanya kumikuruka kandi nashaka kuguruka. Haleluya. Modeste. Kiganza kwite Modeste urakuye ko prophet. Haleluya. Urabona yuko uno munsi tugira twatura. Rero bajewe. Haleluya. Kuko Imana yasize amavuta menshi kandi ikamuha uburenganzira bwo kuba kwatira bwo gukora. Ngeleva muri France. Haleluya. En vertu de l'autorité que Christ m'a confiée, d'établir et d'unir par les liens du mariage les hommes et les femmes. Pas seulement ici au Burundi, mais dans le monde entier, surtout dans mon village natal à Johnson. Alléluia. Aujourd'hui, mon prophète Modeste, avec mademoiselle, achai mademoiselle, tugira cyo tukwatura hamwe cyo muba. Achai gushimoshi dahe. Alléluia. Aujourd'hui, nous vous déclarons mari et femme au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, voici la famille Kayura, Modeste et Denise. Si le cœur t'en dit, alléluia, ni umutima ukumva ukurangurukura. Ubundi urafite uburenganzira bwo kuduza urwo rugori ukamukurako neza ako kantu hanyuma ukagira ibyo abagabo badukora. Haleluya. Uburenganzira kandi ntutinye abavyeyi aho wabaye papa nawe no bose. Rero kandi ugire buhoro buhoro. Ntugitabure muga. Nubiriza kugira byose nubiriza.
twongeye kamwe gusa photographe mukorede nani biceri ashe urerede photographe yukayihusha subiramo nangi akagatatu kanyuma ucumu wako ujumu bagiye Musangira byose